Ça? Naho ni restaurant. Naje mbona mengane resto. United International United Nations International Children ibintu vya fund ntavyo nzi ubifatanya ukagitora harimo ibintu vyo gufasha abana mugani ikintu kimeze gucyo ni ibintu bimeze uko kubera inganda usome kuri Google biraza J'avais kugitrice United Nations of International Children's Emergency Fund no mwijure ndaratrisha qu'est-ce qu'il y a ndakiziriko ndaririmba yes building synergy muriki egasijeje ntakize ushobora kuba wumva ubabare mu gihe c'ubutinyanka ukambara Kotex ukumva utisanzuye muzi ko ivyo bishobora kurangira mu gihe ukoresheje Kotex ya Nice and Free. Nice and Free ni Kotex nziza bibafasha kubandanya mukora imirimo yanyu mutinona eka mukibagira nuko umuntu yambaye kuko ikoranye ubuhinga budasanzwe kandi bugezweho. Nice and Free always make you feel better. Darum kichoge sakunda Siren Vibes ni Ozi irakoze kuri micro hama iki ni cya kiganiro mukunda benshi guma mwishuza dushaka quiz uyu munsi yarabakoreye quiz y'abantu abenshi star hari abastar muzo kubona n'abantu mutaza kubona maybe abo muzi n'abo mutazi ariko n'ahantu kuri Stella Matutsi n'ahantu hasanzwe hakorerwa ibikorwa bya YBSP hari abamambo ba YBSP habereye evenement yo nkuko basanzwe babikora kugaburira abana so ngira ndondere uyu munsi kandi kwizi umusiriye spesa ko nzakoresha abantu benshi mugandagareza kubaho groupe azakoresha mu groupe kugira ngo dukoreshe benshi bashoboka mu cyo kumva ukuntu bishura ari benshi ndakoresha nka babiri rero cyangwa batatu kiretse uwiyemera ko atakubishura ari umwe niwe uzakoresha umwe wenyene so guys ntimuje kure kora subscribe banze ukore ugire commentaire utubwire ko udushaka hama uravuga commentaire yawe ku kiganiro après. Iyi ni groupe ya mbere dutanguranye na quiz y'uyu munsi. Uyu muntu yambaye amakositume ngaho yitwa Jado. Bamutazira Jado bite? Sawa ndashikira man. Gute na? Ni sawa, uriteguye kuri quiz? Nta problem. Nta problem ni sawa. Je ni sawa. Uyu nawe ari mu ruhande rwanje babahita muri droite. Yitwa James ni umucoordinateur wa YBSP kuri yawe. Ni bet. Urakomeye. Ndashima. Uriteguye kuri quiz? Ibyo shoboye. Nabwo wumva kumenga hari abantu bayitinya bayumva gacha biruka. Yosiyo kubera urumva atavyibuzi mwajewe kinaniye kwishura ku manuma. Yes. Uyu musore ngahanye avyibushe bisusuye. Yitwa Fanuela. Fanima makuru yawe. Neza. Urakomeye? Yego. Ikibazo cya mbere kiroroshe. Ndakiyabariza hamwe mwese ariko muragereza mu givolante uyishura ubwa mbere. Sinza kubabonera uza kumva inyishu hafi naza kubigatireka n'ishuri mwigema mu Kirundi Darlene nahayo ndamwite sa Dadabite ni sawa vuza njye ndumuhungu mwigeme mukobwa nigeme ya hehe numufunga mutwe mu mabare no kunyana mete basi bindamutsa basi sawa ndakuramukije n'abakunzi ba Siren Vibes yambo cyane aho muri twatsi yanje hariho umusore akagimbombo yitwa Ori Sniper mu photographe ngamwe gisagara cya Bujumbura ori bite amahoro no kwita sawa atafise ubwoba bwa kwiza jewe sangi burakwise cyo tumukora gimbombo oya ntana gato yitwa Vrado abakuriya ni meza cyane twashi meze ne cyane gose yimaze kandi ndamukoresha kwiza uraza kwishobora turagerageza ngani wa fizi tajitahidi cyambere ni Kirundi Kirundi mwibutsa ndavuga umwibutsa amamuhera heza baca umugani mu Kirundi ngo bike bikihanira Abankana. bike bikihanira abankana abagize
abankana. Fani bike bikanira aba? abankana Bike bikanira aba? yego Uri sûr? cyane gose. None twavuga bike bikanira abangana? Abankana. Abankana. Umwibutsa usigura gute? Bisigura yuko umuntu ibintu bike bishobora gusangira abantu benshi. Donc ahari urukundo umuhoro uramwa niko bino bisigura mu kirundi ciza bivuga yuko ntushobora kuvuga ngo mfise bike ahubwo umutima ni ukomeye. Yeah, ikibazo cya mbere genda babaze twarize imyibutsa kandi tuciga 5e muri primaire 5e 6e no twayize cyane. Ndavuga umwibutsa hama muhera heze. Bike bikihanira abankana bike bikihanira abankana Vado bike bikihanira abankana abankana. yego None twavuga bike bikihanira abangana. oya bivana naho muba muri ruguru bavuga abankana ibujumbura niho bavuga abangana ruguru bavuga abankana ufite ntibivana naho uri ahubwo bivana naho wize ku bantu bize mu mashuri y'Ibujumbura nka ba Darlene ngaha hanya bavuga ngo bike bikihanira abangana Orsa bangana nabankana donc bike donc ari bikeya mwankana bitegerezwa gukera mugabo ari bikeya mukundana mubisangira uko nyene bingana. Bravo Ori Sniper. Bose mwabanya bazira. Ngo ni juste mu gifaransa. Mwebwe ikora muri benshi mwaza kwishurira rimwe mwese. Ndicagura uwishura. Sawa. Ikibazo cya mbere ni kirunji kirundi mwibutsa. Ndavuga umwibutsa ama muhera heza. Bike bikihanira abankana abakundana. Bike bikihanira abakundana. seriously Dikimeze ukunye. Ahantu bacururiza amata. Canke icayi. Canke ibintu vy'ivyapati bitumbura. Kenshi bakunza kwita ngo cafetaria. Ariko normalement mu gifaransa ciza nk'abantu bambaye amakositimu nka tuzi mwize amashure meza siko bavuga. Ijambo ryo kuri niri Ko ndiyumvira. Jado burishura Ni restaurant. sa Naho ni restaurant. naje mbona umenga ni resto Je aho banwera amata n'icayi gusa canke basi hagiye basanzwe bita cafeta iryo jambo cafetaria ni kosa. Iryo kuri barivuga gute? mu kirundi canke mu gifaransa. Cafetaria ni mu gifaransa. Bo je nibaza yuko twohita ko ari ahantu hari uburiro ahantu umuntu ashobora kuri. Stop it. Get some help. Ikibazo cya kabiri hari ijambo bita cafetaria hajya bacuruza amata ibyapati. Iryo jambo cafetaria ni ikosa. Ni kosa. Jambo ry'ukuri ni rihe? kafe biravana hari abavuga ngo ni cafetaria bamwe rifana gusa nibaza ko cavuga sotateria ko cavuga sotateria sodateria kubera haba hari amafana kafe nibaza ko hano haba hari kafe rero hari amafana sinzi ko ayita canke fantateria seriously what the fuck are you doing murumewe ngo wita ubuguriro bw'amata. Cafetaria mu isansi si jambo rero yatekwa niko novuye. Nyuma ya bose wogira utange inyishu efficace vraiment. Uko biri kose usanzwe bize. Bon, je nibaza yuko ahanini cafetaria bakunda kubivuga ahantu badandaza amata, ibyayi, cafe. Donc nibaza yuko bategerezwa kuhita cafe ole, na cafe ole. Another one. Na cafe ole. Biti none, ndi mu sniper mbona ibintu
neza ntishobora kuba cafe ole hariho n'ibitumbura aca bagira cafe ole benye pe nimwira gitora groupe nimwira gitora ahantu bagurisha amata icayi ibya pati urabibona bakunda kuhita cafetaria sivyo ama cafetaria aba ikibazo ni iki umumvize neza iryo jambo cafetaria ni ikosa yego ijambo ry'ukuri ni rihe dasi ni cha en fait question mumvize ko question neza question iryo jambo cafetaria ni ikosa ijambo ry'ukuri ni rihe cafetaria rijya rikosa oya hiki shashopa ararakizuye murorere ni cafeteria hapana teria c'est vrai ona byaje navuze cyose ico nyene kandi cafeteria Oh my god! Wow! Juste cafetaria ni good. Turambaza ikindi bazoja. Kubera yavuze ko ari ikosa. Nivyo nyene. Ni cafetaria nyene. Kubera vyitse ikosa. Ni cafeteria. Aho muri Ni Kifaransa nyoko. Eka, none cafeteria ni mu Kirundi. Ivyo wabyize. Cafeteria ni Kirundi DJ. Mu Kirundi. Ni mu Kirundi. Mu Kirundi ni ko vuga restaurant, mu Kirundi ni restaurant. Ipine. Si Kirundi. None mu Gifaransa ni ipine. Ni pneu. Magabo mu Kirundi ukivuga ngo ipine. Urumva rero iyo cafeteria ni mu Gifaransa. Cafeteria ni mu Kirundi. Ukomeye amashiki. Bravo. Mwe muri abantu bo muri YBSP mu Rwanda gataka ku mwana hariho ONG yitwa UNICEF igwanya gataka abana ashobora tubwira UNICEF mu majambo yose UNICEF ni abreviation la abreviation mugabo si ndakizi cyose uzi ibi bon ndacyari ko diyumvira fano yarabura bafasha kwishura kiranje ndacibagiye bo ariko warukize ni ukamumenga amajambo nkangahe bose biranshanze bivuga uko tora tuvyumva ni ishami rya Nations Unies rijeje urwaruka rijeje abana donc ni nakujya bavuga PNUD programme des Nations Unies pour le développement novuga UNICEF nayo ni uko nyine usiguye PNUD nako nashaka gusigura na UNICEF UNICEF nanje nakubwiye ni ishirahamwe riraba abana ku isi yose abata mukivuza mu kirundi mbwa UNICEF kiri mu cyongereza cyane muvuge mu majambo yose UNICEF oya bon kwera nk'ubu tutari twiteguye cyane twava tukivuga nabi mu majambo bisaba twagerageje kugisigura mu rurimi rw'ikirundi mwese muraba YBSP turabizi YBSP ni ishami rimwe abajene benshi mugabo bafasha kugira ngo bashobore gukingira agatara k'abana abantu bose barabizi ushaka mutubwira UNICEF mu majambo yose ko UNICEF nayo nyene ni ONG ikora ibintu nk'ivyo onye ndahereza reka nangure kuri urwara batubwiye kurusha bose ico bacize natashe bro bacize natashe bro ico bacize natashe bakunze ba Siren Vibes ico bacize natashe Brad bafashe happy kweli Jazz Una nakanyisho kukikura wumva ufite afite ikintu kinze kinanira tata kinanira na ori muri groupe y'abazango niyo wanyuma afite taide nukuri urazi ikintu kimwe je ico kintu ndisire ko nari kugitora gusa kajya kageso ko gucemba niko kambujije kukimenya bacize nagiye izira ko abana batuzo baracimba ikibazo cya nyuma ni UNICEF ni United
international United Nations International Children ibintu bya fans ntavyo nzu bifatanya ukagitora harimwo ibintu byo gufasha abana mugandi ikintu kimeze gucyo ni ibintu bimeze uko kubera inganda usome kuri Google biraza J'avais kugitrice United Nations of International Children's Emergency Fund no mwijure ndaratrisha qu'est-ce qu'il y a gatatu cishura Donald yavuze ngo no yishira gikurikira Sawa tubwire UNICEF majambo yose UNICEF iyo nyene harimwo inyo Okay yatoye inyo yatoye i UNICEF ni United Nation wait United Nation ngeze kuri United Nation I don't think that you had you could do so you want him to do F biranani F murore mumubisi umuhungu wanje mumubisi Nations Sanchez United Nation International to the Children Emergency and Funds. Pick up my coffee, sir. Roga il est très fort. I'm proud. Ah, bro. Kibazo cha nyuma mwese muri abambwe ba YBSP wari umukoordinateur n'uyu ari mu bantu bakuru twubaha muri YBSP cyamutubwire YBSP mu majambo yose Fanuel wabajija wabuza bon the youth building synergy and poverty konyene akivuze youth breeding synergy and poverty youth breeding synergy and poverty Youth breeding in synergy to end poverty. Ikibazo cha nyuma nibaze muzo gitora mwese navuga dona hari wanyuma zo gitora YBS mu majambo yose ibintu bya young bucyonye ibintu bya young kiranshanga ukuntu kiri amajambo ari No, God, please, no! ko biri kose umuntu wese ngo ibintu bya yange bro YBSP mu majambo yose ni youth building in synergy to end poverty. Another one. Youth building in synergy to end poverty. I am the one you turn down the majambo yose n'urukundo rumwe YBSP ni you hama S ni self love hama B ni B hama P ni gira P people yes Dafse habda dusigaye kibazo kimwe ndakibaza umurorere wari kumukana kuzwa taraki murabe ndakibaza Justin kibazo cha nyuma YBSP mu majambo yose
youth building ega synergy aya mugana w'amajambo arakwiye kuko biravye imyaka amazeyo yarakwiye kuba ndayazi bazuyonde bro What the fuck? Youth building in synergy to end poverty. Oya reka tureke abafana ba Star Boys baraza kuvuga. Baraza kuraba groupe ya nababwiye baza kuraba groupe ya izo ya Eronse Mutameshi kushizima. YBSP majambo yose. YBSP majambo yose. Ndakiziriko ndaririmba. Muhore. Yes, building synergy. Ega sije ntakizi. Ni muhore DJ P ishure YBS majambo yose. Urabonanye. Yase. Yeah. Iyi groupe ni kuri ni ya mbere abantu muzakora kiganiro muzo kujuja ama groupe kuno bazabayitora. Merci beaucoup. Turenze, merci aussi. Mbe mwarasanga. Ibibazo ni bine. Umva sur 4 mu busanga. Jewe natoye bitatu muri bine. Nako nibaza yuko narengeje ko rimwe. Dada, usanga hewe. Mbere yuko nanga amanota ngo mba nanje ndakubaza. Umbwire Sirene mu majambo yose. Sirene ntabwo ari abbreviation ni izina. Oya. Akumbwira basi unumva ukuntu nimeze. Sirene mu majambo yose ni si la reine nationale des eaux. Bye. Sawa. Brad, wowe usanga. ngira rimwe kurane vraiment. Bike bikihanira abantu. Wizi kigoroba bro. Ndabega ndabashimiye. Turagushimiye nawe vraiment. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Waje mu basoma tangahe? Twebwe ndibaza twarose nkano na 9 kujana. Barazana 9 kujana genre mubura imwe gusogira mu 100%. Twabuze irya zina nyene rya NCF nyene mokle mugabo twagerageje kwisigura donc aho ako karimwe murashobora kugadukuriraho kugira turonke ijana kwijana. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Ama mbwa tugenda mudusukosoye tukugira tubimenye natwe. UNICEF bisigura iki? UNICEF bisigura United Nations of International Children Emergency Fund. Ni byiza ko wabanje gusoma, ni byiza cyane. Kwana ndabazi nateguye. Udasoma nawe urumva ko bya. Afa just ndumu YBSP même si nkundakataka kabana. Mwari kwa mubindusha bien sûr. Nacho hari ibindi bibazo watubajije. Tugiye twumva amanota twaronse. Ibindi nkibi. Aho barira cafe tutu. Ni cafeteria. Cafeteria wako. Non, c'est pas cafeteria ni cafeteria. Umvise ko hama aho banurira amata chapati. Naho nyene si cafeteria ni cafeteria. Merci beaucoup. Ubunya tuzoza turabivuga n'ahandi kugira abandi babimenye. Murakoze. Vani merci. Merci nawe.